cyane gose habaye ubwitange budasanzwe kuko bavuga tujya mwana ashobora kurigwa n'igikoko turi ngaha natwe turi abantu tubishoboye ko tubona ko tushobora kumutabara naje nasana nabashimiye kuva cyane gose kuva imbere y'igihe ni hisani sanganya mbega iryo sanganya ryo bari sanganya ryabaye bigenze gute wagize isanganya n'imodoka barakugonze vyagenze gute bwira ariko baradukurikirana kuri KMT mucuma he gusanganya nagize sinagize isanganya ry'imodoka ni sanganya nagiriye ku Tanganyika mbega aho kwitanganyika warugiye gukora yiki warugiye gutembera nkuko dusanzwe tumenyereye abantu basanzwe babirande ki agacantanganyika bahora bagenda gutembera kuri Tanganyika vyagenze gute kuri iryo sanganya ari gushikiri ngo bari ubwato bwakugonze kugira ko turabona ko hari ukuguru kumudafise vyagenze gute bo mucamake kutanganyika yisa nk'ugiye nyene gutembera nkuko abandi basanzwe bigira sinari umurovyi ubwato bwangonze bishitse rero bishika gatonyi tuba turi muri Tanganyika tuko toga n'abandi ba friends nyene b'abagenzi Yes bakunzi ba KMTV aho musanzwe mudukurikirana muri mu gisagara ca Bujumbura abari mu ntara za ruguru abari hanze hakujya y'amazi abari Amerika Europe na Asia ndetse abadukurikirana bari ngaha hafi mu micungararo twagiye gutemberera reka tubabwire twagiye gutembera muri quartier sanzwe yegereye ahantu hari amazi atemba twahasanze umuntu dushima kuvugana nawe nkuko dusangwa tubashikiriza ibiganiro bitandukanye mu butandukane bw'abene gihugu aho basanzwe babaye turagize yamo amahoro neza imbega mwitwa twatungimana Audifax bahanzira Macintosh none ga Audifax nkuko tukubona bagutazira Macintosh vyagenze gute ko tubona umengo urafise ubumuga ugendana mbega ubumuga nubwo wavuka ubumuga sibwo navuka ni accident nagize mu mibereho y'ubuzima bw'umuntu ego ni accident wagize mbega abantu abariko baradukurikirana nkabe n'igihugu bako baradukurikirana ubabwiye accident bumva ko ari sanganya nkibeshe bagita isanganya ni hisani sanganya mbega iryo sanganya ryo bari sanganya ryabaye bigenze gute wagize isanganya n'imodoka barakugonze vyagenze gute bwira ariko baradukurikirana kuri KMT mucuma he gusanganya nagize sinagize isanganya ry'imodoka ni sanganya nagiriye ku Tanganyika mbega aho kwitanganyika warugiye gukora yiki warugiye gutembera nkuko dusanzwe tumenyereye abantu basanzwe babirande ki agacantanganyika bahora bagenda gutembera kuri Tanganyika vyagenze gute kuri iryo sanganya ari gushikiri ngo bari ubwato bwakugonze kugira ko turabona ko hari ukuguru kumudafise vyagenze gute bo mucamake kutanganyika yisa nk'ugiye nyene gutembera nkuko abandi basanzwe bigira sinari umurovyi ubwato bwangonze bishitse rero bishika gatonyi tuba turi muri Tanganyika tuko toga n'abandi ba friends nyene b'abagenzi ama isanganya ryabaye nuko naciye mfatwa n'igikoko cyo mu mazi citwe ingona yes bakunzi ba KMTV muravyumva yuko atari sanganya gikamye yamuciye ko je akimbye isanganya nagumye n'imagine ko ari imodoka ishobora kuba yaramugonze ariko murumva ko hari igikoko cashoboye kumufatira muri Tanganyika hama vyagenze gute mwari muri benshi mwari bangahe hama ico gikoko kirobanura wewe twashika nk'abantu tushika nk'indwi mugabo rero ko ivy'Imana iba yapanze ntaho bizi je nashidusari je nyene ingona yafashe mbega ko dusanzwe twakuze twumva yuko abarovyi mu kiyaga ca Tanganyika canke abarovyi muri rusange bakunda kuvuga ko bahora bakoresha imiti ico kintu hari abantu baracumvise ico abarovyi ko bashobora gukoresha imiti kugira bashobore kuronka hari abantu araho umaze kucumva ico ndamaze kucumva mugabo sinemera sinokwemeza uko iho bari cyo kuko ariko twese twakuze twumva yuko hari bihuha vyavuga yuko abarovyi kugira baje muri Tanganyika bashobore no kurinda bakoresha umuti yego hari abakoresha ibintu by'imiti mugabo n'abandi badakoresha imiti bashobora kugenda ukora uyo muti iyo miti bavuga ko bakoresha shishura gutuma yararungitswe n'ico gikoko citwa ingona kigashobora kugukura mu bana sindavyibaza kuko ico gikoko ntigishobora nicofata umuntu wo kubera imiti ko sijeje nye bibayeho mugabo benshi gusa je nuko nagize amahirwe y'Imana benshi barapfa yes bakunzi ba KMTV muko muradukurikirana murumva ko turi kubona umuntu yashoye kugira isanganya we wagita isanganya kuko ntabwo bigaragara ko byari byateguwe n'ikindi kintu ariko ni isanganya ryamushikiye aho ingona yashoye kumurobanura hagati y'abandi bako barogana muri Tanganyika mbega itubwira idonido inkuru nyayo yuzuye vyagenze gute bon kuvuga aho hari nko mu masaha ya saa 4 saa 5 ko zibura niho twafata umwanzuro wo kuvuga ati tuje ku mazi gutembera n'abandi murungamye tungana niko kuja ku mazi kutanganyika twaryoherwa hamwe n'abandi mu nyuma birashika rero tuvuga ati abana uhagezeho ko umuntu yoga hama dusubira inyuma hama nuko koga mu yabishitse rero umuntu akoga ahejeje koga niho isanganya ryaca riba bafatwa n'ico gikoko
iryo sanganya kugira ribe none ga muntu ko tubona yuko uguma utubwira isanganya muri ko muroga uko biri kose kugira ico gikoko kigurobanure mu bandi nta kimenyetso na kimwe cabaye mu mazi kugira ngo mubone ko ari ikintu gishasha gihindutse mu kiyaga Tanganyika mwa ku murogera bo mu ncamake ico yuko ukuntu bigufata cyo nshobora kumenya ngo hari ikintu gishobora guhinduka canke ngo ubone ngo hariho ngucemeza ko hari igikoko kuko n'igikoko kigira mu mazi ndani wewe uza kwishitura uko usanga mwafatanye kuko cyo si ikintu kigira hejuru ngo uzohavuna kibona. Yes bakunzi ba KMTV Kiyago Media TV nkuko tugiranira ibiyago n'abene gihugu mu butandukane bwabo uyu numwe mu bene gihugu yashoboye kugira isanganya nkuko ari karavyivugira agahura n'igikoko citwa ingona muri Tanganyika kigashora ndetse guhakwa gutwara ubuzima bwiwe mugabo Imana irakinga kiba nk'igitangaza kuri we ico gikoko citwa ingona gica gishobora gutwara ukuguru kwiwe bega kugira gutwara ukuguru caguciye ukuguru ubwo nyene muri kumwe nabo bandi babona cyangwa abo bandi bace bava mu mazi birukanga amayoyo ifise hande ma strategy yakoresheje kugira ishore no kuvuga mu camake yoyo yaragerageje irashobora kumfata ukuguru hama kuko Jesse ubuhinga nawo narakoresheje canke ngo inguvu ziwanje mu ncamake nafashijwe n'Imana hama hari abarovyi bariko bararoba niyo babonye ko ico gikoko kimaze kumfata akavuga ati ujya mu peti hari igikoko kimufashe turabe ukuntu toshobora gutabara rero abarovyi nibo bashoboye gutabara kugira bashobore kunkura mu kanwa k'ico gikoko mugabo ukuguru ntiyaguciye yarafashe iravunagura amagufa hamironone inyama iracimitsi hama kuguru bakiye kudenurira kwa muganga. Yes mbega muri uwo mwanya abarovyi bagutabaye bagutabaye uko kuguru we wagumye uri hejuru mu kirere mu mazi cankwe yarakwibirije mu mazi byagenze gute mu bisanzwe utubwira inkuru nyayo yuzuye byagenze gute kuko uratubwiye ko ari abarovyi bashoboye kugutabara nabo nyuraza kuronka akanya ko kubashimira ndazi bamwe baraca bariho barahari na cyane ko bakoze igihugu kidasanzwe. Yego mu ncamake koko abarovyi kuko yareshoboye kunyibiza mu mazi amiranyibiza mugabo mu gihe maze kunyibiza nibo byo bwayo yari ifise guce intwarira ko mugabo mu gihe abarugi bamaze gushika baciye bakwakwana n'ingoga baratabara irabinanirwa ko umuntu yoshobora kunjana kuko hari kwakora ubuhinga bwinshi ko abarugi bari basanzwe bazina systeme zo kuno bashobora kurokora umuntu y'imungoni mufashe baje hakirikaye n'ingoga batabaye. Yes reka dushimire cyane abo barovyi bashoboye kugutabara ingona igutwaye reka tubashimire cyane aho bari abashobora kudukurikirana kuri no mbonesha kure KMTV cyangwa Kiyago Media TV na cyane tubashimira naho bakunda kuvuga ko abarovyi bakoresha umuti twizere ko habayemo n'ubwitange budasanzwe na cyane gose habaye ubwitange budasanzwe kuko bavuga tujya mwana ashobora kurigwa n'igikoko turi ngaha natwe turabantu bishoboye ko tubona ko tushobora kumutabara naje nasana nabashimiye kuva cyane gose kuva imbere y'igihe. Yes mbega ko tukunda kubona ingona wifashe adakunda kubaho ubwo we ntagati wo bufisega mugabo ntagati bo baraguteye cyangwa barakwinya biwanyu ko tuzi yuko ingona ari gikoko giteye ubwoba cyane na cyane iyo kigufatiye iyo gisanze muri territoire iyo gisanze muri zone yacu ciberamwo bitoroha cyane ko yagucakiye kurekura ntagati bo baragucandaze kugira natwe tugirito nizo ko gukingirwa natwe tuze tukurondera. Ku bisanzwe jewe vraiment nta muti nakoresheje ko nta n'umuti mfise je nta n'umuti ndigera nkoresha ni kuvuga ni ubuntu bw'Imana yagombye kunkingira nico gituma n'abashimiye Imana aho ubundi hoje nta miti nkoresha nta miti nigeze nkoresha kugira ngo ifate cyangwa indekure ni ubuntu bw'Imana agiriwe. Mbega none ko tuciye tubona neza na neza yuko tuvuze ko hawa hari umuti bagucandaze ku buryo ngona ishobora kwara yarumvise ko amaraso yawe arura twacha tubona umengura uratwenza ukuntu biragutangaje kubona umumenyesha makuru akubajije ko wari agati bagucandaze kiri umwana. Nico gituma je byari bintangaje kuko je agati nikabaho ga mugabo umengo ndakunda kurengera karimbi agati nikabaho oya agati karashobora kuba kabaho mugabo jewe nta kunkoresha kuko natwe ukaduhaye ko kugira korona KMTV irakunda kuja ku kiyaga ca Tanganyika nanje ingona ntizo mfatirayo mugabo. Je nibaza gusa ntugenda wizeye Imana je nta miti no kubwira ngo hari imiti ko sindamenya nawo bafumu ngo bayikoresha mugabo iconzi cyo je nahatowe gusa n'Imana niyo yashashe ubushake bwayo ama je y'imiti ntabyo no bankoresha vraiment. Bakunzi ba KMTV muravyumva neza na neza kino kiganiro tuko turakorana n'umwe mu bene gihugu yashoye kugira isanganya karibwa n'ingona agashora gutakaza ukuguru kwiwe ngaho tukaba tumenyereye ko ingona atari gikoko coroshe ni gikoko giteye ubwoba cyane na cyane iyo gisanze mu kiyaga ca Tanganyika twakuze twumva ko hari ingona yitwa Gustave wowe uyiziga
na Gio nageze kuba ndayumva mugabo sikuva ko ariyo twaba twarahuye mugomba twahuye n'indi ngona mugana nayo ntikarakana yari ngona ikuze mugabo iyo sinzi ko iyo Gustave mugabo Gustave ho ico gihe yari iriho. Ego mbega none usanga naho hari nka ubwo niyo bari nka muvyara wa Gustave yahuye nawe kuko irashobora kuba aramuvyara kuko byose nibiremwa bimwe biremwe kumwe ari nko kujya kw'abantu ko abantu bose urabona ko tugifana usanga turi umuryango umwe navyo ni umuryango wavyo. Yes bakunzi ba KMTV murumva ko uyu mugabo turi kumwe hano cyangwa no mujene afise ububabare bwo kuba yaratakaje kuguru kwiwe yarasanzwe afise amaguru akwiye mbega no munsi cyo guhuza n'ingona bayiboshe boyikoze urumva ko nayo nyene no cyanda yikorera ikibino no cyanda yice cyangwa woyijya brochette oya no banza nkari no ko y'indani byose nibisogi nkakura yama nkaca ndayimenagura n'umutima wayo nkarya. Yes bakunzi ba KMTV murumva ko afise agahinda kubona ingona yarashoye kujya ukuguru kwiwe uno musi akaba adafise amaguru akwiye kubahura bamubona mu makartier baramubona hasanzwe ateramira bakaba bibaza ko ngira yo baragize isanganya ku bantu bahora bibaza ko ushobora kuba warabaye n'umusirikare ngira ukuguru kwawe kukaba kwaracizwe ni bombe wo babwira iki kuri no bonesha kure KMTV. Bon kuri bonesha kure KMTV vraiment ko bisanzwe ko bariko baradukurikirana je nta gisirikare naciyemo isanganya nagize n'iryo ryo ko twahuye n'ingona ubundi naje nari nkome nk'abandi nta gisirikare nigeze njamwo babimenye kandi abayizi barabizi ko tagisirikare naciyemo je nasanzwe ndi umunyagihugu nari nsanzwe ndi umunyagihugu asanzwe ntabyigizo naciyemo nuko nagize iryo sanganya ryo kuribwa n'ico gikoko c'ingona. Yes bakunzi ba KMTV uko muriko murabibona ndiko ndabibabwira no munsi udasanzwe turafise umwene gihugu turi kumwe ariko bikaba bigaragara neza yuko urafise akababara ariko tuko turakuraba urafise agahinda mu mutima iyo kuraraba nka je mfise amaguru akwiye nihumva nawe ubabaye kubona ukuguru kwawe kwaratakaye. Kubisanzwe akababaro mugambe narakagize mugabo kubera bivanye no kuntu ubuzima nagenda bubona koko sije nabonye mugaye je nyene mbanze kubona benshi ari mugaye no kunsumvya urumva no kuvuga ko naramaze kuyishira mu mutima wanje ko sanzwe mugaye nyene umva kabaro kasanzwe karaheze sanzwe mbandanye ubuzima nko bisanzwe. Yes bakunzi ba KMTV watubwiye neza na neza yuko hamwe ingona boyikuzanira woyimenagura umutima ukayikuramwe ngira nibisogi kugira wimarisha vuko kubona nawe kuguru kwawe yaragutwaye. None nk'ubu no munsi CEO wa KMTV wa Kiago Media TV nkamwe uru ruganda goshobora gufata ingingo yo kuronderera nka brochette y'ingona woyihekenya neza kugira basi nawe imaragaye. Ashano na yangiri ari nkambisi ko bisanzwe kuko nanjye ndayifitiye namera adasanzwe. Yes uyifitiye n'umujini neza cyane gose. Ubwika abantu bakora kurikirana KMTV kubona yashoboye kuza kugendera hano Kiago Media TV. Ebane cyo mbwiye abantu bakobara kurikirana kino kiganiro kuri KMTV nuko ndabashimiye mwese hama nkashimira n'iyi KMTV ko yarinze gushikaho twiteramiye ariho nko muhira twabakaye kuje kutubaza ibiganiro ko tubaye tuzanye tubayeho turabashimiye cyane gose n'abenyerwego bariko baradukurikirana. Yes bakunzi ba KMTV uravyumva neza numwe mu bene gihugu ariko aratubwira neza yuko ivyamubaye ko atuganirira isanganya yagize akaribwa n'ingona aranashimiye nino mbonesha kure yagendeye abene gihugu.